nta nizagira ahubwo ntakwiye nta nakwiye no kuja muri filme y'umuntu ariko arabishoboye donc akwiye kuja muri zya filme ziwe nyene zindi zazindi z'amafaranga make President Nkurunziza niwe yavuze ngo uzotangura intambara izotangurira iwihereriwe yego insandi yayitanguye kandi yahereye iwe je sinzi niyo vyahereye no kuvuga ngo sandi yatanguye intambara ikibazo gice kigaruka rega nziga episode nyene zaremye mbega filme zaremye zigera he ico kibazo no kuvuga ngo umva kora episode akosora episode zitatu mu ndwi kugira ngo nyene aronke tugata views nyene dukeye mu gihe Chris nyine washobora kugaragara muri filme episode imwe mu ndwi irabwa n'abantu 150 urumva ntibisa kubera ko Kado akina sene zose mimi nawe hariho sene adakina nkizi nk'amasene y'intarombo mbona kubera novuga nta kintu kinini wovuga ngo nka case yaramariye industry ya filme y'u Burundi ariko din pare gato kuri X-ray kuko wafise Hello people, hello guys. Muraho mumeze neza, ko bitameze neza mukomeze mwihangane. Imana iri kumwe namwe. Imana ntizonengwa no gukemura ibibazo byanyu. I am Alois the Sniper, musanzwe mubimenyereye. Uno munsi rero sasa namazaniye umuntu jewe namutazira musema ukweli ariko asanzwe yitwa Nyama Pro. Reka tuanze tumwakire kwanza hama tuananye dukore n'ikiganiro cacu. Karibu bro. Asante sana. Meze neza. Fresh sana. Ndakubona kabisa freshere ni ndashima kabisa Nyama umuntu akarakuraba arabona umengura umuntu atoje sana Nyama mu buzima bwa misi yose ameze gute n'umuntu ki ndomu icambere mu buzima busanzwe je ndakunda ukuri niyo mpamvu jewe nkunda ko gutazira musema ukweli ikindi kandi ndatwenga mbayeho nk'abandi ndashavura ndarira ni sanze nimba atari banga niki kiro kimanze kukuriza kurira jemeruka kera meruka kurira kera jemeruka kurira mfise imyaka 12 10 bansiramuye no meruka kurira nibuka bakusiramuye wararize yene okay Nyama entertainment yuno musi cyane cyane muri filme uri kuyibona gute ni sawa turiko turevolewa kuko uko bukeye siko bwira ifilme data nuko ikabira sohotse episode ya kabiri uramaze kwiraba data uyibona gute irasanzwe cyane bamwe bati ino filme data uko bayitubwiye siko twayisanze ni filme iraho isanzwe abandi bati ino filme ishobora kuba ari n'inyibano kuri Nyama icyo kintu ukibona gute cyangwa ukivuga kiki wowe uramaze kuyiraba uyibona gute ugwego tuko turabona amafilme y'uno munsi nigo data nayo uyibonako oya nico cyuma navuze ko isanzwe cyane nabwo iri ku rwego rwo kuzindi filme ziziko zirasohoka iri nyuma cyane bifira hehe rero sasa ubona yapfiriye hehe nike kintu bagakwiye kuba barahinduye cyangwa nike kintu bari kuba bongeye aho byapfiriye no kuvuga ntibi documents ngo bevoliwe novuga ngo Fani yaheruka gukora filme yiwe yego two kwitagwiwe ari haciye umwaka urenga kugira akora anayigaragaramwe twovuga harahaciye umwaka urenga kuko igihe kuva agize mariage urabona haciye ajamwe ibintu byo usama imbanya aja mu byo kuvyara nibiki bituma nyene bagumaho noneho bamaze kugaruka Nuvuga industry yagumye yevoriwa nabo baguma hahandi nuvuga bisa naho bagarutse bahera hamwe bari bageze barabandanya nce gituma ubona basohoye film itari gugwego rwa industry tugezeko no kuvuga ngo bagiye baragira mariage baca bigumira muri ibyo ntibagumye baraba filme y'u Burundi geze baca bagaruka kandi bari muri 2018 cyane bakora ibintu nk'ivyo bakora kera
Okay. Nyama uno munsi tuko turabona amaransima officiel menshi. Nutuwe tunenge nyama uri kurabona muri ano maransima officiel. Duhere kuri ransima officiel kwa Mimi Mireye ariko arashira ku mugaragaro ifilime no kwita ko ari nziza yitwa Kiramunda. Nutuwe tunenge uri kurabona muri ano maransima officiel ariko arabona uno munsi. Ibintu bariko barakora muri ziransima officiel novuga bita no kwita insolite no kuvuga ntiba bariko bashira abantu muri organisation batamenyereye gutegura ama evenement cinematographique bigaca bituma rero habaho kutumvikana hagati y'abategura izo manza n'abazijemo. Okay. Muri lancement officiel yo kwa Mimi Mireye filime Kiramunda turamuzi Amede Manirakiza nkuko ari director wiwe ariko hajya ahantu akiyashika baramubwira ati wewe nubwo ari uri director hano hantu ntushobora kwinjira. Kuri wewe nka Nyama kijya kintu wacakiriye gute? Ese baba babaye umusuzugure canke we kuri ubona ubihishusho iyi? Bon suko musuzugura ahubwo ntibamumenye baramumenye ariko ntiba kubera ko atari abantu babantu nyene kwa kuri navuga abantu batamenyereye bino bintu bashatse gukurikiza itegeko rya Inabuja nuvuga ngo nimba ari Inabuja yibesha akababwira ngo ubuze wese mu mutoza amafaranga babaye bukurikize rero baca basanga bakwegeyemo na Amede. No kuvuga Amede yari kuvyitwara mu gute wowe nk'iyoza ko ari we bahagaritse ikiya gihe washukora iki? Naco nitahira Amede kuba ataratashe wewe yisiguriye nibisanzwe kubera ko na abantu twese ntitwakira ibintu n'ibintu kumwe. Buri muntu wese afite uko yitwara muri situation yose turashobora kuvuga muri situation imwe ariko tukitwara gutandukanye. Rero je nari guca ntaha kabisa cyo witahira. Abandi bati Amede no muntu aciye bugufi kubera ko amaze kuba ari director w'ijya filime hama bakamwankira kwinjira umugani wawe yari kucataha nawe nyene ariko yavuze ati nta kuntu notaha reka ngume ngaha ntaco nibanka ko ninjira je ndaza kuriha amafaranga yanje nubwo ari jewe nakoze ino filime. Nyama uno munsi filime data canke filime Kiramunda izi filime zibiri ugerageje kuziraba ziri ku rwego uruhe? Ese zoba ziri wozi compare wewe ukaraba niyihe filime muri izo zibiri ubona yuko ari filime nziza cyane gusumba yindi canke ari filime yo yaratwaye uburyo? Oya ntiziri ku rwego rumwe. Ntiziri ku rwego rumwe nta nubwo zigereranye. Turashaka rero utugirire comparaison kuri zino filime zibiri. Ni Kiramunda tugirire comparaison uvuga ati Kiramunda isumba kunuku data. Oya nta comparaison ikenewe kubera Kiramunda iruta byose. Iyi ruta byose iyo data. Okay. Uno munsi arabajama babiri umwe yitwa Akes Dani uwundi yitwa X-Ray Bam. Bamwe bati Akes Dani yarashutse X-Ray ngo bagende muri Tanzania. Abandi bati X-Ray ashobora kuba yahamagawe no witwa Kicheche. Ati kandi jewe amaze kuronka namakuru yuko bashobora kandi kutagaruka ngaha mu Burundi bashobora kuca baguma bakorana n'abatanzania. Ico kintu wewe nimba urakimenye ukivuga ko iki canke wowe uzi amakuru ayahe kuri ivyo bintu? Nta makuru ahagije ndabizi ko uretse ko nanje mbona amafoto kujya abandi bayabona. Gusa nimba barajanye urumva bisi vyabajanye. Kandi natwe dusesangura ivyo tubonye. Ariko ngo muri Tanzania baguye neza. Nabonye ariko bavuga ngo bameze neza. Okay. Kuri wewe ugerageje kubiraba baramutse bagumye muri Tanzania ivyo Burundi bakabireka boba bariko baratera baje imbere canke kuri wewe ubisiguriye? Byotegwa nuko bakoze kuko mu bisanzwe nivyo industry ya Tanzania iri hejuru gato kurusha y'u Burundi ariko sivyo vyo bagira gushika ku ndoto zabo mu gihe batakoze cyane. Bivuze ngo nubundi vyo guma bibasaba gukora cyane. Okay. No kuvuga ngo nubundi vyo guma bibasaba gukora cyane nubwo baba bari muri Tanzania ariko baramutse bagumye muri Tanzania ku ruhande rw'u Burundi nta ruhomo guba rurimo. Aya nta ruhomo mbona kubera
novuga nta kintu kinini wovuga ngo nka case yaramariye industry ya filime y'u Burundi. Ariko din pare gato kuri X-ray kuko wafise ibikorwa byinshi basi yari karakora. Urumva X-ray aramutse agumyeyo ngo bari uruhombo. Nyuma y'imisi mike yirenganye muriko murakora filime muri Moria. Wewe waragira uvuga ngo ino filime ni nziza cyane ariko erere bakoze nukuba barasizemo Mr Sam. Wowe Mr Sam umufata nk'iki canke iyo erere ubona yuko ari yihe? Niyo nyene yo kumushiramo kuko kandi sije nabivuze bwa mbere vyavuzwe n'abafana babonye ijya afishe ijya filime. Je ndiko fatira kuri wewe kuvyo yavuze. Navuze ati erere bakoze nuko baramusizemo. Ese Sam ntabishoboye canke wewe umunenga iki Mr Sam? Yene ndamunenga kuba abantu batakimukunda kandi umuntu adandaza views. None abantu bamwanse kandi aribo bayiraba. Ariko tugirageje kuraba ibikorwa bya Sami araronka views ku ruhande rw'iwiyo. 12,000. Umuntu aronka 12,000 mu ndwi yose. Umva twebwe ariho turiko turaje canke turiko turaja kurondera 100,000. Turiko turaja kurondera umuriyoni canke 300 ku munsi. Nukuvuga ngo uye ntibakwiye gushira umuntu muri filime kubera ko abishoboye ahubwo bakwiye kumushiramo kubera ko ashobora kuzana views. Nta nizagira ahubwo ntakwiye no kuja muri filime y'umuntu. Ariko arabishoboye. Donc akwiye kuja muri zya filime ziwe nyene zindi. Zazindi z'amafaranga make basi. Ariko arashoboye gukina arabishoboye. Arabigerageza. Nagira ngo kuba abishoboye nico kintu cyo tuma gusaba mushiramo. Oya. Kuko umuntu nubwo babishoboye kuko ari umuntu bivana n'uburyo wamuzanyemo. Kuko ari aba yabishoboye uwo muzana mu buryo bwo kuvuga ngo reka tukuriha amafaranga nta visibility tugukeneyeko. Ariko rero Moria nayo saho yariko iraviza nuko bakuzana bakagwa amafaranga nayo bakagira ikintu bagukuyeko nka feedback. Kandi abatanga feedback nabo bafana nyene bari bamwanze. Ariko je ngirageje kuraba Mr Sami akinye neza bivanye na Moria ukungene ikirakora ku rwego rwo hejuru. Je ndabona umenga Mr Sami ni washobora kuza kubyungukiramwo kubera yuko ino filime irashobora kuza kusubira kandi muduze asubira na waronke zijya views. Yo muduza nyene ariko ni hane ko ndakubwira. Nivyo bo muduza ariko nabo bungukira he bamaze kumuduza nico nabo baraba. Nabo aho bungukira nuko bayabakoreye ibintu vyiza. Oya film uko ibanziza kose views ziba zikenewe. Je ndafise n'andi makuru yuko bashura kuba bamaze kuinvestisa amahera arenga 25 million muri iyi film imwe. Wowe nk'umuntu uwayisize mu kuboko ugerageje kuraba ukayikompara ni filime ziriko zirasuka kino gihe. Ino filime uyibona ku ruhe rwego ubona iza gusumbika izi. Erega ari ikintu abantu bitiranya. 25 miliyoni imbuye umusizi ko turabona uyatanga akayashira muri filime. No kuvuga 25 miliyoni uyu munsi ugiye kuraba. Biragoye kubona uwo yatanga nivyo. Ariko se amafaranga menshi muri filime. Hari izindi filime wofata nkaha hirya zakozwe nazo ziza gukorwa muri kino gihe zari kuba zari kuyinjiza zari kuyatwara. Rero 25 miliyoni ivyo si amafaranga make. Ariko kandi nubwo ntari swiri ko ariyo vyatwaye kubera jewe sindabiye harura. Ivyo biza umubosi nyine atanga amafaranga. Nubwo yo bari amafaranga vyatwaye. Uza gusanga nubundi ni wa mutima wo gukunda igikorwa. No kuvuga uno boss wa Moria ntago ariko abikora yiteze inyungu ahubwo nyine ni kwa kuntu ko gukunda ibikorwa. Bo numuntu basi ni wa muntu afize umutima wo kuvuga ngo no gucorera ariko sino gucorera imyaka yose. Ariko no gukoresha imyaka yose byibura ugapfa umuronka duke ujya kubera ko nawe hari ikintu wankoreye. Aho kwamanda gucorera. Nyama mu misi heze sigeze kubona akantu kameze nko gushamirana hagati wawe n'uwitwa Sandi Nduwimana. Ijya ntambara yanyu
yahereye hehe ko tutigeze kandi dusura kuyibona ese ibyo mwapfa mwarabikemuye bimeze gute hagati yawe na Sando no munsi umubano mufitaniye n'uyu President Nkurunziza niwe yavuze ngo uzotangura intambara izotangurira iwe ihereriwe yego Sando yayitanguye kandi yahereye iwe je sinzi niyo vyahereye no kuvuga ngo Sando yatanguye intambara kandi yongerera iherera niwe jewe sinzi yo yahereye ivyo yakwagirize se canke ibyo mwapfa uno munsi ugerageje kubiraba wewe ubona wararenganwa canke twarukuri je navyo nzi kubera ko jewe ntangaburira uyo ntangaburira kandi ntancorera nta kintu na kimwe novuga ngo none nta kintu na kimwe je mpuriye ko nawe nta nubwo nkoresha uyo okay no kuvuga ngo wowe nta kintu na kimwe muhuriye ko nubwo yashaka intambara bamwe bavuga ngo burya Sandi ngo shoko bari karavuga nyama kugira ngo agerageze kuduza izina giwe we nawe wibaza ko ari yo mpamvu nibaza ko jewe Imana ntirampezagiza iryo zina abandi bantu bodugirako yego ariko kandi nta nubwo yampaye rito ry'umuntu wari wese yopfa gusuzugura yego rero umuntu wari wese arafise uko yitwara mu bintu arafise uko abona ibintu kandi arafise uko yokora ibintu vyo kugira ngo ashike ku ntego runaka ashaka gushikako rero jewe nta nimba ari vyo yashaka nta nivyo nzi kandi nimba bona bimufashije kunshako n'amahoro okay kuri wewe byose n'amahoro uba witekaniye wimererewe neza okay inyuma y'igihe gitoye kirenganye ariko kitari gito cyane ni wowe muntu watanguye kuvuga yuko umukobwa witwa The Super Lady yatwaye inda nyama bige bintu wowe wabinyemenye gute mu gihe indi itari yaboneke n'abantu batari bwabimenye yari yabonetse ahubwo barayinyegeza je twahuriye ku bitaro munatonze mu bagore bafise inda uko rero umva natonze mu bantu bafise inda uba waje nyene kwa muganga nawe gupimisha inda ariko kugera no munsi nta muntu azi ngo ijyanda ya Super Lady ngo ayitewe nande wowe ushobora kuba uzi umuntu weba yaramuteye ijyanda cyangwa ikirigwe oyo mwana amenywa na nyina se umwana amenywa na nyina hamwe noza kubivugana bandamurengereye ariko ushobora kubuza umuntu bari bakunanye kijyagiye ukavuga ati indi ishobora kuba ari yana kubera bo bagiye gukundana ntangisha inama umva amwe ngiye kuvuga siwe no bandamurengereye atane ibimenyetso mfise je simvuga ibintu nagira ibimenyetso icyo gihe no kuvuga uramutse uvuze si wiwe wowe umurengereye kuko sino bandi swiri ko ari we okay anyama tugerageje nka Karol Jengira kubaze canke nshaka kumenya kuri wewe uri umuntu uba cyane muri kino gisata ca filime y'u Burundi ugerageje kuraba bamwe bavuga ngo aba bakobwa bari muri filime y'u Burundi ntituriko turabona bagenda kubaka izabo ngo bashobora kuba ari abakobwa babagararije kuri wewe ico kintu kivuga kwiki nta kuntu na kumwe boja kuzubaka uko baje gukora filime bazivuyemo kandi umuntu ntatinya ishamba ahubwo atinya ico bahuriyemo rero ngo barashobora kuba bazitinya kubera ko batinya abo babanye nabo mbere yuko ba muri bino bintu kuko abantu benshi tuzi hano abantu bagiye baja mu ngo bakazivamo rero kugira ngo uzobone umuntu yafashe iyo ngingo avuga ati ngiye kubaka bimusaba imyaka nkuko fani byamufasha imyaka ariko je uvuze ngo benshi baza muri filime kubera ko ingo zabananiye cyashaka kwibaza ni bande zabananiye baba bazivuyemo ni bande rero bamaze kuva muri zino mu ngo wewe ubona nga muri filime hafi ya bose kiretse Kado gusa niwe ataraja kubaka sinego ndatahura neza kubera ko je nka benshi sinibaza yuko bagiye mu ngo usibye nka Mimi Mireye naho nyene je kuri je sinovyemeza neza kubera ko bamwe bavuga ngo ni beze ngo nta Mimi yigeze agenda kubaka ngo urumva ngo iki niki Mimi arafise n'abana batatu naye wumva yo bavyariye muhira oya Mimi yarubatse kandi aravyemera uvuga impamvu badasubira kugenda kubaka ni kubera ko benshi baje bazivuye cya twibaza rero aho twebwe tumaze kubona ko baba barazivuyemo ni Fanira Vine nawe yarasuye kuba kugwiwe kandi hamwe na Mimi Mireye ariko muri ino filime muri kino gisata ca filime harimo abakinyi benshi b'abakobwa na Ornera Ornera nawe yagiye mu rugara rupfa nene afise abana babiri ariko Ornera bamwe bavuga ngo yabavyariye muhiri wabo oya abo barabesha barabesha bagiye bana barafise se wabo bana banye
uru no kuvuga na Oronera yarubatse urugo ruramunanira arataha ko bikaze. None nyama wowe ugerageje kubiraba urabona yuko filime yakabaye ubuhungiro bw'abantu bananiwe n'ingo. Urabona yuko filime yakabaye ubuhungiro bw'abantu bananiwe n'ingo. Oya si ubuhungiro mu bisanzwe baje kubikora nk'akazi. Rero abatuvuga ko bwabaye ubuhungiro kubera ko babona kubera ko nibo bari ahantu haboneka. Ubundi bwo n'ubora aba badandaza ba commerçant baraho mu Kinama canke abandi bari mu Kamenge bose harimwe abavuye mu ngo harimwe abaseribateri harimo bose izo ngiro zose zirimwo. Kandi byanka byakunda harimo abari benshi kurusha abandi. Kandi tuvuga ngo bahungiyeyo nabo. Ariko je ngirageje kuraba turabye nk'abantu uno munsi bakora filime neza mu Burundi canke bafise izina rikuze mu Burundi. Dusanga benshi barananiwe n'ingo zabo. Ndashaka rero kucamenya kubera iki abantu bananiwe n'ingo aribo baza gukina muri filime y'u Burundi bikabakundira gusumba batarubaka. Nukubera ko babazi ivyo bajemo batinya gusubirayo. Batinya gusubirayo. Batinya gusubirayo. Batinya gusubira mu ngo bakavuga ati twebwe reka dukore filime nta yandi mahita. Kandi urumva bacha bikora nk'akazi. Bacha bikora nk'akazi bavuga bati twarabyaye tugomba gukora cyane rero kugira ngo abana bacu bajye. Bino bintu ndikumva bitoroshe bantu b'Imana. Nyama uno munsi ugerageje kuraba muri no filime y'u Burundi. Ninde muntu uvuga ati uno muntu arayoboye. Kuyobora no kuvuga? No kuvuga arabasumba. Arakora cyane gusumba abandi, akora ibintu byiza gusumba abandi. Uwo ntawe. Kubera ikatawe. Kubera ko bose nta urabarenga kuko nta uraja kuri Netflix. No kuvuga uzobarenga no uzoba yagiye kuri Netflix. No uzobadandariza ahandi abandi bantu badashika. Jemba numva ariko nubwo biruko baba bafise umuntu bavuga ati no muntu arashobora aronka views cyane gusumba kubera ko numvise uhagarara cyane kuri views. Bavuga ati no muntu kubera ko ari waronka views nyinshi ni warenze. Oya. Jesi magarara kuri views. Magarara kuri quality yawe ya video n'abantu bayakiriye uko bangana naho uyidandariza. Ivyo nivyo bikugira. Shaka kumenya rero ivyo bintu uhagararako. Uno munsi ugerageje kurabona ari ndaza uza gusanga ari hejuru y'abandi. Bose badandariza hamwe nico kibazo. Ariko za karito yo kuravuga n'abantu bayakiriye. Byose ndizira ko bitanga. Izo karite zitangana. Nibaza ko uwo kubaza abakobwa batatu bariko barakora uza gusanga abakobwa babiri ari arabari muri zi filime izacira mu nda ni ndahazi ya Sabasi yaheze urumva yego uretse uza gusanga na Oronera yahejeje iyi save the date abandi bose uza gusanga bari ku rugero rumwe bivuze ngo abaduze bari ku rugero rumwe ariko n'abari hasi bari ku rugero rumwe abari hasi rero bagomba kuduga kugira ngo babe kuri runo rugezo bano bandi bariko hama bano nabo bari hano bakaraba uburyo bonyene barusharushanya bakaraba uburyo badandaza filime zabo yego no munsi rero tuko turaraba muri filime hari abantu dusanga umenga novuga no kwitwa yuko umenga bagize akagwi kiwabo ugasanga abo bantu nibo bariko baraboneka muri zino filime zose ugasanga uno munsi wowe ukinye filime utakoresheje Mimi Mireye canke Kadora Vere iyo filime yawe umenga nta bantu uza kuronka bayiraba wowe ico kintu ntubona yuko umenga ntibariko bakora ibintu neza kubera yuko bariko barakora nk'akagwi bafise akantu k'akagwi hagiye bakoze bavuga ati dutegerezwa kuzana Mimi Mireye na Kadora Vere ntubona yuko baba bariko baratuma bajya abandi bantu bazi gukina hariya tutababona abo bandi bantu no kuvuga batarigaragaza wewe urabishigikiye kuba baguma bakoresha bajya babiri nibaza ko wagiye kurondera Kado canke Mimi ni kubera ko ubona ko baza kuguha ivyo ushaka bitandukanye no kuzavuga ngo reka ndabe naka
arashobora kuza ko ibyo urumva uri kurakekeranya ariko ntitwirengagize yuko bariko barakura no munsi Kadora Villa arashobora kugenda Mimimi arashobora kugenda ubu nabo cyo basigara bakoresha abandi kandi bari ico gihe urumva cyo dukoresha abandi hari abandi bari ngaha ni zangero nakubwiye zo hasi naje zidu nukuvuga buca musigara hari hasi bakanyana bari hajya barace baduga abandi ni bande hajya basta ega nabakobwa dufise oyasta ntiyaragiye asa ntiyaragiye asta kubera ikino ni hataragira kandi ari umukinyi mwiza aya ntimuramubona asta bamwe baramubonye muri Nsoro yakinye sene imwe nimba zibiri yakoze sene zibiri urumva ntarigaragaza no kuvuga asta aracafise akazi kenshi ko gukora kugira ngo kandi ashike ku rwego ntaragera kuri urwo rwego ni atari kabisa aje ngirageje kuvyumva cyangwa ngirageje kubira uko biko biragenda no munsi nkahamwe Kadora Villa na Mimimi Mireye bova muri kino gihugu bakagenda mburumenga filime y'Uburundi yo cisubira inyuma oya siko bimeze kuko nigihe Kamikazi yagenda filime y'Uburundi ntiyasubiye inyuma nigihe Fani yaja mu byo kuvyara filime y'Uburundi ntiyasubiye inyuma ahubwo yateye imbere hari abandi bana baciye baduga babakazo niho baciye baza bamimi baraza aba baornera batangura kwigaragaza rero ahubwo ibibaye na occasion nziza kuri abo bandi ukivuga Kamikazi kandi agiye kugaruka muri filime agiye kuza vuba muri filime y'Uburundi inyuma y'imyaka myinshi ugerageje kuraba igihe giheze adakora filime ukacuraba n'igihaziyemo ntazo hava nawe atuzanira ibintu nkako yavuze ngo Fanny Ravine yagiye mu bintu byo kubyara agaruka kandi ari muri cya gihe yasigamo yagenda ibintu birimo ntiyabonye yuko ibintu kumbe byateye bigera bije imbere ntituzohava tubona Kamikazi nawe kandi yongeye kugaruka akagarukana ibintu bibiri bimeze nk'ibyo yasize cya gihe bakora oya ntibiza gusa kubera Kamikazi we yakoresheje abantu basigaye kuri tele kuko filime yakozwe na Liberty numa ntibiza kuba bisa uvuga ngo kuba yakoresheje Liberty tuza kuronka ikintu kiri ku rwego nk'ubwo tugeze kuno munsi birashoboka okay anyama ndakubwira abakinyi babiri ba film ugire comparison kuri abo bakinyi ba film utubwira ati naka kubera impamvu iyi niyi arasumana naka kubera ko naka bimeze uku nuku oye ndibaza ko witeguye birava mugeno bishobora ariko jewe bivaye no kurunda kuzi urumwe abantu bakunda kuvuga ukuri sinibaza ko bizako kunani uriteguye tugende okay abakinyi babiri ngire ndakuzanire buno mpera ko uraza gukora comparison kuri abo bakinyi babiri uwa mbere no witwa Izo Chris ndashaka udukorere comparison kuri Izo Chris hamwe n'uyu yitwa Remy Nice bano bantu babiri comparison gute uraza kutubwira ati je ngirageje kuraba Izo Chris no mukinyi mwiza gusumba Remy Nice kubera ko impamvu izi nizi Chris ni umukinyi mwiza kubera ko icambere agaragara neza kurusha Remy kigira kabiri hariho novuga iki yabonetse mu mafilm akora ibikorwa byinshi kurusha Remy no kuba akora byinshi nuko ngo bamuhitamo na Remy ari haje bivuze ngo nabo bafise ibindi bintu nuko ngo buri groupe yose ifise ibyifatira kugira ngo ikoreshe umukinyi n'iyindi gagira ibyifatira kugira ngo ikoresha umukinyi bivuze ngo kubizo groupe zose zihuriza kuri Chris naco n'ikimenyetso kigaragaza yuko Chris ashobora kubarusha Remy ariko bamwe bati Chris n'umukinyi mwiza nibyo ati Remy nawe akora cyane gusumba Chris kubera ko bayemeza yuko Remy niwe muntu ashobora gusura filime zitatu mu ndwimo agakora season zitatu akaza asirekurira azirekura mu ndwimwe akarekura season zitatu
nta wundi muntu arabikora ngaha mu gihugu niko no byita ikibazo gice kigaruka rega nziga episode nyene zaremye mbega filime zaremye zigera he ico kibazo no kuvuga ngo umva kora episode akosora episode zitatu mu ndwi kugira ngo nyene aronke tuga views nyene dukeye mu gihe Chris nyine washobora kugaragara muri filime episode imwe mu ndwi irabwa n'abantu 150 urumva ntibisa okay ni haca musumbira kandi okay abandi bakinyi babiri cyangenda kuri Kadora Vere na Mimi Mireye ugerageje kuraba kuri wewe ninde uza kubona ari mwiza cyane gusumba uyundi mwiza umukinyi mwiza cyane gusumba uyundi Kado gute asumba niki asumba Mimi Mireye kubera ko Kado akina sene zose Mimi nawe hariho sene adakina nkizi hariho nk'amasene y'ibintu vyo mu gitanda Mimi ntavyo akina ese ni kubera ko atabishoboye cyangwa ni kubera ko n'umurongo wenyene yishiriyeho kandi ubwo burenganzira babufise bwo kuvuga ati jewe hari ibintu ntakina bivanye nuko ari abantu bandi canke nka pasteur kwishengera atabikunda vyo n'umurongo nyene umuntu ashiraho kugira ngo ntatsitaze abandi bantu okay ese akabazo cangira uri umuntu umukinyi wa filme ukeneye kuba international wagakwiye kubushiraho umurongo ukavuga ati jewe ibi nibi ntavyo nokina yego urashobora kuba international ivyo bintu bigira kuko nani Gibson muri Amerika baramuhaye gukina sene muri Fast and Furious araya kandi n'umukinyi ari international yego no kuvuga rero Kadora Vere kinacha sumba Mimi Mireye nuko Kadora Vere yuguruka agakina wakora sene zose nico kintu uno musi acha sumba Mimi Mireye nyama uno musi abakinyi babiri ngire ndakuzanire numwe yitwa Asta Pisco haro nundi mukinyi yitwa Chanceline kuva muri Burundi Film Academy abo babiri ugerageje kubaraba ninde uza kubona ubona yuko akina neza canke ari mwiza gusumba uyundi aho biroroshe kubera ko Chanceline ni wari gukora kandi w'abantu bamaze kubona Asta ntibaramubona Asta arasabwa iki kugira ngo nawe abo mukinyi mwiza gushika ku rwego rw'abandi nta kindi asabwa no kurindira ko filime tuyisohora itariki 13 z'ukwindwi iyi filime yonyene nizo tuma Asta nawe agera ku rwego rwo hejuru nico abantu bo kwitega borindira basi kuko Asta ubundi ntaraja kuri tere no kuvuga kinarindiriye nino filime muri Maria bagira basohore nizo tuma Asta aba Asta nyene akagira izina akubyo aza kuza agahiganwa na Chance akaza muri bakadona ba Mimi Mireye ino filime ugerageje kwiraba ni filime tuko turabona yuko yiteguriwe cyane ku rwego rwo hejuru na cover abantu harabye cover avuga ati ino filime yashaka kuba ari filime nziza cyane gusumba izindi tumaze kubona urabona yuko izo have ituma filime y'u Burundi duga kandi tukabona filime y'u Burundi yadoze ku rwego rwo hejuru ivyo ko filime y'u Burundi zoduga nibaza ko twebwe turakora ariko Imana nimenye ibintu biri imbere rero twebwe turakora twarakoze kandi ayigubu zacu zigera naho abafana rero bazoza bakatubwira ati kumbe ya filime ntimwatubeshe ni nziza ariko wowe urumwe mu bantu bafise cyane confidence bakunda kwizera ugerageje kuraba nka wewe iyi filime uyibona gute ubona iri ku rwego ruwe ni nziza iri uyishira ku rwego rwa gute inzego rero z'amafilime je ntazonzi inzego z'amafilime ntazonzi ariko inziza kandi abantu bazoyikunda ni nziza kandi abantu bazoyikunda ugerageje kuraba abakinyi bayikinyemo wamaranye nabo kwezi kose muri hotel Gitega urabona yuko bano bakinye neza cyane gusumba uko basanzwe babikora urabona yuko hari ikintu cyongeye ko kuba kubera ko mwayikoze muri hamwe muramara ukwezi kose muri kumwe mari mwamenyeranye cyane urabona yuko kuba mwagiye mukayikorera muri hoteli mukava rero ko film heze hari ikintu ciza biza gutanga kuri iyo filime gusumba uko mwari kuyikora muta kirahari kubera ko ni wowe bikora utaha cyambere cyo location zari gusa zigora ugaca usanga cyangwa ugasanga
twikoze umwanya muremure kurusha kwera umukinyi yatashe ugasanga agatse saa 3 z'agatondo saa 4 cyangwa saa 5 aragiye akaryama bukeye agaruka saa 4 umva n'umwanya bari garatakaza rero iyo wamuraranye nubwo uryama saa 8 nubwo heze saa 8 acaryama ubwo nyene kandi saa 3 cyangwa saa 4 abavyutse kandi ameze neza urumva nakarusho ushusanga bije basi igabanutse okay nyama iyo umuntu akubajije ku buzima bwawe busanzwe bigenda gute birakorohera kumwishyura yego okay nyama mu buzima busanzwe cyane cyane reka dufate ku bijyanye n'urukundo biramaze gushika ugakundana n'umukobwa akakubabaza oya niwe ubabaza je nta mukobwa yo mbabaza kubera iki rero kubera iki bona kubera ko jewe iyo mpuye n'umuntu uko biba ameze kose mba nzi ko dutandukana rero buri munsi wose uko bukeye nkamenya ko tukiri kumwe nawe nivyo bintangaza rero sinangaza no kuvyuka nkumva twatandukanye nawe yego ahubwo uko bukeye nuko bwije nkumva wa muntu arashara umuntu wanje numva bintangaje nyene nkabishimira Imana nyabona musi wishitse ugakundana n'umukobwa mugakunda ukamukunda cyane wewe hama akaguhemukira ntiwobaba aya bono babaranye muri gwa kuvuga ati namukunda ariko nivzogera kuri gwa gwego go kuvuga ngo buri muntu wese yoca bibona nyama urukundo benshi bavuga yuko rujyana kandi rubabatse iyo uzi umuntu wakunda cyane urababara ku rwego rwo hejuru banumva nawe cyangwa ni kura ko bitarakuba ko niyo mpamvu bawumva umenga bigushikiye ni wowe aho yakubabara urababara ariko si muri gwa gwego kuvuga ngo woca ubimanifesta nyene buri muntu wese akabibona isanzwe kubabara ni ikintu kiba gikwiye kuba kuri wowe wenyene kuko ari abantu baryoherwa iyo ubabaye yego urumva rero abo bantu nta mpamvu yo kubanezereza ngo uje kubereka ko babaye iyo ubabaye uregumana ukiyugara na wowe wenyene ugasohoka ubatwengera nk'atani cyabaye nyama umukobwa wakunze cyane mwamaranye igihe kingana gute uretse ko ivyo bintu bitaramba ko cyane nari nkiri muri primaire niga mu wa kabiri mfise imyaka 8 ku myaka 8 warakunda kandi twarakundanye ndangera mu windwi kuva naramaze imyaka 5 je nkundanye n'umukobwa turagirana mu windwi gushika mu windwi muhita muratandukana urumva nuvuga yagiye kwiga handi kure kandi nta n'amatelefone twebwe twagira urumva nyene uno munsi rero sasa ano kuvuga ngo muri abantu batandukanijwe n'ibihe uno munsi bishitse mu gahoro uwo mukobwa yarubatse ubu no mu mama kumva ko agiye kubaka byarakoroheye kwakira sinigeze ndavyumva oya twahuye nyene ahetse umwana nyene nkuko umuntu mwohura ukavuga byo ndamuzi ibintu nyene vyuko nyene nyama ninde mukobwa nubwo ari umusitare mutobana nta numwe je ntago jewe sinshingira kubana n'umuntu uretse ko ntaragera muri ivyo bihe byo vuga ngo jewe mbane n'umuntu kubana n'umuntu jewe nibaza ko kubana n'umuntu urukundo ari rwo rutsinda rero jewe umuntu namukunze uko bibameze kose nta muntu umwe je ntobana nawe nuvuga ngo uri muri babantu atarabanga umukobwa ngo ateye ukunuku atarabanga umukobwa ngo ni inzobe cyangwa arirabura we wamukunze nawe akagukunda uwo ari wese mwobana kubera ko urukundo rwanyagwa ntirugira impamvu oya kuko ni wakunda umuntu umubwira ngo ni wakunda umuntu muri we wiyumvisha ngo urya mukobwa ni mwiza afise taye afise mu maso heza ivyo ni ibintu donc ni ibintu ubona n'amaso kandi anytime bishobora guhinduka bivuze ngo rero iyo bihindutse uwo muntu uzoca umwana okay nyamwe no munsi tugerageje kuraba na cyane mu gwaruka uno munsi mu gwaruka hari ingeso zimwe zadutse cyane mu gwaruka
kandi ubwo gwaruka kenshi ubana nago wowe ugerageje kuraba kuri zino ngeso zadutse novuga ngo ubusambanyi kunywa itabi ibintu nk'ivyo oya wowe ubona bitazohava bizoshikana he ugwaruka no munsi ugerageje kuraba na cyane cyane je kenshi nkunda gushingira ku gwaruka ugerageje kuraba ingeso mbi zadutse mu gwaruka nubona yuko zizohava zituma ugwaruka rudashika kwiterambere nkuko byakwiye kugenda bon ego birashoboka ariko ikintu kibi ni mu gihe ukora ikintu kikaba chronique uvuga ngo ikintu kikakuganza ubundi twebwe leta ntitubuza kunywa inzoga na leta yacu ntitubuza kunywa inzoga kuko iyo batwankira kunywa inzoga ubare baba barabwugaye ariko no kumenya ngo izo nzoga muzinywa ryari munywa izingana gute urumva nico gituma badushiriye amasaha yo kugorora ububare niki rero nizo nzoga mu gihe wewe wozinywa ukumva nyene ukayihaga ukavuga ndashashe kuryama cyangwa ukamenya ati nakoze narushereka shirema akantu nibaze nta kibazo na kimwe vya bitwaye yego urumva biza kuba bitandukanye rero no kwitabi urumva itabi jewe nta kimwe ciza zene ndumva kwitabi nta muntu umwe arambwira ciza na kimwe citabi itabi rero jewe ntajyo nonye oya ariko kandi yaza kuba ugwaruka twebwe bitubera bibi cyane kubera ko usanga benshi nta buzi dufise gusanga nivyo twirigwamwo nivyo turaramwo bigaca bidukoroniza usanga byatugize nabi nyene nuvuga ngo iyo wamaze kubimenyera uzo kumuzindukiraho nyene wirigwaho nyene ntihagire ikintu nakimukora kandi ico gihe uburi kurahomba n'igihugu kiba kiriko kirahomba okay keshi niyo mpamvu keshi sinkunda gukora ikiganiro ngo ndagiheze hatabayemo akantu ko guhana urugwaruka nyama niki kintu no munsi wewe hano urugwaruka uri kuraraba muri rusange niki kintu no munsi hano urugwaruka gukora cyane nta muntu numwe yakoze cyane byanse nta numwe ariko hari habo byakunze batakoze hari habo byakunze batakoze ariko nta muntu numwe yakoze cyane byanse ugwaruka rutahura ikihe rutahure ko tugomba gukora yego bikunze bigakundiramwo kuko kwanka byo ntibikunda ntibishobora kwanka nyene ubura menshi ariko ayo kujya ntuyabura kandi ukabaho nyimani naguhezagira izo zihezagira ivyo bintu nyene uri kurakora nyama uro munsi niki kintu uba wumva wosangiza abakunzi bawe muri rusange ufise abantu benshi bagukunda sinzi ko ndabafise kubera jewe ntavyo nzi ariko ikintu kimeno babwira nuko jewe ndi jewe nkora donc nkora ikintu kinjemo ariko ndafise umutima nama wo kuvuga ngo iki kintu nta muntu gicafuza donc nta muntu gitsitaza iyo mbonye hari umuntu gitsitaza ndakireka kubera ko je sindi kwisugira ngo bumutwaro w'abandi bantu urumwe mu bantu bakunda kuvuga ukuri cyane ndanakigushimira ico kintu nyama ninde muntu ngaha muri ino industry mumaze kugirana ikibazo gikomeye uretse no muri industry je kwisi nta muntu umwe turagirana ikibazo gikomeye oya je kubera ko ikibazo no kwita gikomeye ni cya kibazo cotuma nk'ubu uye unshira ahantu nshobora gupfa canke ahantu ntashobora kugirira akazuza keza nk'ubu nk'umuntu yovuga ngo arashize nko mu mpimba ubu twatugiranye ikibazo gikomeye kabisa kubera ko mu mpimba nta kazuza kariyo canke wa muntu yovuga ngo yukora ikintu gishobora kukwica ubu nawe nta kazuza keza bagushakira rero uwo muntu ntarabaho nuvuga nyama ntarigira afungwa na rimwe oya nyama kugira ngo tugire ku musozi w'iganiro cyacu urashaka kutubwira kuri lancement officiel ya filme mugomba gushira hanze muri mall
filime Heartbeat tuzoyishira ku mugaragaro itariki 13 z'ukwezi kw'indwi azoba ari ku munsi wa Mungu isaha 10 yego muri Hotel Sociedinire aho muri ville kwinjira n'amafaranga 10,000 mu kibanza gisanzwe 100 muri VIP 500 muri VVIP yego hamwe n'umuriyoni muri aho baguha bashaka guha table mwicara ko muri abantu bane yego tumenyereye kenshi nk'akororo kuri lancement officiel yo kwa Fanny Ravine bashira ku mugaragaro filime yitwa Data lancement officiel bari bafishije yuko izotangura saa 9 ariko ikitangura hafi 6 abantu bamwe barambiwe ese kuri filime Heartbeat bizuba bimeze gute biratunganijwe bwo gushika ubu birateguye twebwe ntituzocererwa abantu usanga no munsi baramaze kuvuga yuko cyangwa baramaze kwiremama yuko nimba muvuze saa 10 bacha bamenya ni 6 oya abo bantu rero abo ntituri kumwe kabisa batubabarire abo bantu tuzoba turi kumwe twebwe tuzoba saa 10 urubanza ruzoba rutanguye muga mwe muri siri muri teguye bya bindi byo gusanga lancement officiel kitangura saa 11 sizeri mwe no kuvuga saa 10 lancement officiel bitangwa yego kabisa anyama ndagushimire cyane musaza murakoze cyane nizira yuko n'undi munsi tuzosubira kandi tugahura tugakora ikiganiro kimeze neza gusa nyine umenga kajika hari ukuntu bitari bimeze neza maze iminsi ngo ya grippe grippe yanteye ndagushimira cyane rero kuba wigoye unagwaye ukampereza umwanya tugakora ikiganiro murakoze cyane ubawe cyane musaza ahama bakunzi bacu bakunzi ba Senga Media TV ndabashimira kuba mumana natwe umunsi ku yundi nitwa The Superman nyita Sniper nyitwa Aloise aho hose naho uzoba wihenze reka rero ndabashimira kuba mubanye natwe atamwebwe nta twebwe Imana ibaduhera umugisha muzokomeze mubana natwe umunsi ku yundi naho butaha Imana ibahezagire cyane